burya aba bantu bose bihaye ijambo ryo kuvuga nabi igihugu cy'u Burundi burya nabantu bahunze akajagari bateye. Umuntu wa mbere yitwa Pacifique Ninahazwe murazi neza ko ari umurundi urazi neza Pacifique niwe ari mu bantu bashimangiye cyane ibintu vy'amoko mu gihugu cy'u Burundi. Murazi ibintu vy'amoko ahantu vyatugeje, ariko nibo bantu bamye bigisha ibintu vy'amoko ko uravye kuva 2015 bahunze igihugu bahunze kubera bamaramaye ko bagorondera ubwoko bwabo, ndavuga ubwoko bw'abatutsi kugira ngo buje ku butegetsi ku nguvu nko bari baramenyereye kubikora. Izo misiyo zose zaragaragaye. Guys, ndibaza no munsi mwabonye ko twahinduye miriye, mwabonye neza yuko ibintu vyahindutse. Rero no munsi je nagikorera ahantu bita muri quartier Miroir. Quartier Miroir ni quartier kera yarangwamwo n'ibintu vyo kurima umuceri, ibintu vy'ibijumu, ibintu bigiye bitandukanye vyinshi cyane. Rero ni quartier yatowe nka quartier nziza cyane, umuntu wese avuga ati James agafaranga kanje ngenda gukorera ahantu bita muri Miroir. Kubaka muri Miroir ni inzu nziza cyane, ndibaza izo mwabonye zose sinaberetse ca kigwati ca Fabrice hamwe yubaka zanzu z'aba diaspora, naberetse gusa inzu zisanzwe abantu biyubakiye amafaranga yabo. Ivyo bigaragaza iterambere ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, aho abarundi batangiye kwijugira bavuga ati ntavyo kuja kubaka hanze, tukiye kubaka mu gihugu cyacu c'amavukiro. Impamvu rero yatumye nzino muri Miroir ni iyi rero, je nganaje kugaragaza no kwerekana ba bantu bihaye ijambo ryo kwama bavuga nabi igihugu cyacu cy'u Burundi. Burundi ni byiza cyane, nyene iteka Revendi ko rero yavuze ati umurundi yubahwe kandi ntabwo yihenze pe, kuko hari abantu bajejwe kurema ibibi gusa, kwama bavuga ibibi bagaragaza ngo ibintu vyagenze uko bigenda. Ndaza kubabwira n'impamvu bagaragaza ivyo bintu ariko bobo batagaragaza ivyo bintu. Reka rero no munsi tuve kwanza ku gihugu, kuko hari ibintu twamaze kubona neza yuko abagwanya Burundi batagwanya igihugu gusa, ahubwo bagerageza no kugwanya umugambwe uri ku butegetsi. Narababwiye neza ati twebwe ntabwo turi mu vy'imigambwe niki, ariko turamaze kubona neza yuko abantu bagwanya Burundi baragwanya cyane n'umugambwe uri ku butegetsi, ari wo mugambwe wa CNDD-FDD. Abarundi bose barazi kungene Burundi bwagiye buratwara, ingene bwagiye buratwagwa. Uburundi bwaratwawe imigambwe myinshi, murazi za Frodebu zaratwaye, za Prona zaratwaye, za ndesinzi n'imigambwe y'inyuma cyane yatwaye, ariko iyo niyo migambwe abarundi benshi nka generation yanje iyo migambwe nyinshi jewe nuko je navutse mu bice by'abandadaye ego. Rero intwaro niboneye neza ni intwaro ya CNDD, ariko izindi ntwaro kuvuga yuko ntazibonye, ariko narazigishije kandi narabonye ivyo zagiye zirakora. Abantu rero bagwanya kubera bagerageje kuja ku butegetsi biranka, baca bashaka kwihinkimbi kugumura bene igihugu kugira bigaragare neza yuko mengo harimo akajagari mu gihugu. Nshatse kuvuga umuntu wa mbere yitwa Pacifique Ninahazwe murazi neza ko ari umurundi urazi neza Pacifique niwe ari mu bantu bashimangiye cyane ibintu vy'amoko mu gihugu cy'u Burundi. Murazi ibintu vy'amoko ahantu vyatugeje, ariko nibo bantu bamye bigisha ibintu vy'amoko ko uravye kuva 2015 bahunze igihugu bahunze kubera bamaramaye ko bagorondera ubwoko bwabo, ndavuga ubwoko bw'abatutsi kugira ngo buje ku butegetsi ku nguvu nko bari baramenyereye kubikora. Izo misiyo zose zaragaragaye. Reka rero duharure gatoyi tubandanye, reka duharure imyaka 40 umugambwe wa Prona watwaye. Novuga neza yuko no mugambwe wa CNDD no mugambwe waje uhereza ijambo abahutu, ko abahutu bari barasuzuguwe, bari barafashwe nabi mu gihugu, mu gihugu mu gutwara utarobanura ngo uyu ungwana umukingo uyu n'umukingo genda umuki oya, mu gutwara utwara abene gihugu bose wahasanze ko si wabaremye. Ariko uyu mugambwe wa Prona wowo watwara urabiye ku bwoko bumwe bwonyene, ari wo mu bwoko bw'abatutsi.
reka rero bo batwaye imyaka 40 imyaka 40 nshaka mbaze umuntu wese ahora ponda igihugu cy'u Burundi mfate kuri ba Pacifique n'abace bamanda n'abandi nibambwira iyo myaka 40 ikintu iprona yakoze ikintu yakoze dufate duharure kwanza ku mavuriro dufatire ku mabarabara dufatire ku mazu meza y'akarorero wo presenta igihugu dufatire ku bene gihugu ukungene baba babayeho mu buzima busanzwe ukungene umuntu umutware agwanira umwene gihugu ico kintu nibaheza kugishikiriza jewe cengaruka ndababwira ati reka duharure n'imyaka 20 Sendefded imaze iri ku butegetsi yagiye ku butegetsi kuva 2005 gushika ubu hatwaye inkuru nziza yaratwaye nyakwigendera uno munsi dufise General Evariste Ndayishimiye reka dufate iyo 20 muce mumbwira ukungene difference mwe umurundi wese arabe difference yiterambere ry'igihugu aho rigeze urabona ibarabara rya aeroport rija ku kibuga c'indege na aeroport daire yubatswe kuri no ntwaro nyene yonyene niho yubakwa reka dufate amashure yubatswe abana bize ukungene kera abana ntibiga kubera wasanga amashuri ari make wasanga muri quartier ari ngo ishure rimwe muri mu commune ugasanga amashuri ngo abiri yonyene ariko uba amashure yaramaze kugwira nko mu kinama rero ngo Ecofo 1 ngo 2 ngo 3 4 urumva ibintu nk'ivyo aho ningaha nyene mu kinama amashure ateye imbere cyane yaragwiriye amabarabara ibarabara rya Rumonge murazi neza ko ryari barabara rya mbere ribi cyane ribishe cyane kugendamo pe umuntu wese yumvire kugenda mu ibarabara rya mu Rumonge vyaba bipfuye kabisa yaravuga ati je ngiye mu kibazo singiye kugengiye ahubwo mu kibazo ko umuntu wese yashika yarusha ivyo vyose intwaro z'inyuma zarabibona ariko ntizabikoze reka dufate mu bihugu mu ntara zo hagati y'igihugu mu ntara zo hagati murabona intara zarubatswe nyinshi cyane Gitega uno munsi ntiworaba Gitega isumba ahantu henshi ngaha mu gisagara daire ngaca Bujumbura nyene Gitega irasumba ubwiza Kamenge yajya ku muri centre Gitega irasumba ubwiza Kamenge aho ni Gitega Ingozi ho ntiwovuga za Muyinga zirubatswe hari amazu y'akaroruhore ivyo byose vyubatswe kuki kuri ino ntwaro ibire ndiko ndabivuga kubera iki ndiko ndabivuga kubera ndabasubiriremo nukubera abantu bose baza baponda uburundi bavuga nabi uburundi bishimikiza kuri objectif zabo bari bafise zansi bakaca bashaka ponda kuvuga nabi kugira abantu babone yuko umengo none nimeze neza bagafuka ibi ivyiza bakagaragaza ibibi okay reka ndababwira ikintu kimwe Pacifique ari ikintu yazanye ngo bari ntabariza kya kintu uzumva ngo umuntu ngo yanyurujwe ngo umuntu yakubiswe ngo yagize uku ngo ntabariza ico kintu caje kuri no ntwara ariko konza ari umuntu w'umugabo ari umuntu akuze kubera iki ico kintu atakiremye kuva kera izo zindi ntwaro zigihari izo ntwaro zabo basibo bemera kweka atakishinze ngo ntabariza eske hoho nta bantu bagira ikibazo nta bantu bagirirwa nabi nta bantu bari bahari ucugerageza umbwire igihugu na kimwe ngaha ku isi atakibazo na kimwe kigira kibaho swat ku munye gihugu canke ku mu buzima busanzwe murabona aha mu Burundi ino ntwaro iri mu ntwaro zagabanije ubusuma kera abasuma bariba kuva mu gitondo gushika mu ijoro rikarinda rirenga bariko bariba abantu kera barakubitwa bagashaya ariko ivyo vyose nta n'umuntu numwe yigeze ajyogora ngo aravuze ngo ibi bintu bimeze uko ariko ino ntwaro turiko twe dushimira Imana kubona yarayiduhaye yaragerageje gufuta icitwa ibintu vy'ibigwanisho mu mazu y'abantu murazi neza ko kera cyane hariho ibintu vyitwa ngo amamine ngo bateze ndibaza murabizi n'aba Pacifique nyene barabizi ibintu vy'inko usanga ngo umuntu afite inkoho ahora atiza n'umuntu akaja kwiba abapolisi bamwe baratiza inko abasuma bakabakotera kamera bakaja kwiba bakicana urumva aba Pacifique nyene barava mu Ngagara bakaduga mu Kamenge kuza kwiba kandi bagasiga bishe bagasiga bafashe no ku nguvu abakobwa n'abamama urumva ivyo vyose
twarabibonye kuva no muri 2015 ibintu twiboneye n'amaso ku abajene bo kumzamutakura zangagara hariya baravayo bakaduga mu Kamenge kuja kugirira nabi gusa abantu urumva bobo bashira imbere cyane ico bita ubwoko bwabo ariko no munsi tutwawe atakino citwa ngo ubwoko ngo kimeze gute ariko abo bagabo nyene nibo babandanya bagerageza kurema ivyo bintu vy'amoko ivyo rero bikaca biza bisanira n'intwaro yo mu Rwanda abarundi twaramaze guca ubwenge twaramaze kubona iciza n'ikibi nta muntu numwe azoza aduhendesha ibi azoza tubwira ibi nibi bitagaragara ukeneye intwaro meze izo ntwaro bakeneye nibagende babe mu Rwanda niho iyo ntwaro ihari kuri Kagame wenyene naho ngaha mu Burundi umurundi n'umurundi mun'igihugu n'umwe n'igihugu kozi batari umukozi wa leta umuki urumva twese turi bene umugabo umwe ni nayo mpamvu son excellence wacu yitwa Sebarundi ariko iyo mu Rwanda bo bashimangira ko bagaragaza bapresenta ngo mu Rwanda ingene ngo bimeze nimugere mu Rwanda mubeyo twe mutwihoze sivyo rero reka nongere kandi ndabibutsa abantu basanze badukurikirana burya aba bantu bose bihaye ijambo ryo kuvuga nabi igihugu cy'u Burundi burya nabantu bahunze muri 2015 bahunze rimwe bavuga ngo nta mahoro y'umunyavyaha bahunze akajagari bateye objective bari bafise irabata kuwa amazi ni nayo mpamvu banavuze n'ukuri baravuga ati ngo tuzotegerezwa gufata kugirane ngo kuza gufata ngo nimba ari ngo Bujumbura ngo gufata iki niki niyo mpamvu ivyo bintu uza wumva banabicisha ku social media zabo ni ibintu bigiye bitandukanye after mukanya ndaza kubabwira amakuru y'umugabo yitwa Kasuku w'umunyarwanda asanzwe aba mu gihugu ca Amerika muri continent Amerika murakoze cyane